Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira ubukene bw'abahinga banonosoye ibijanye no kubaga no gufasha abakenyezi bibaruka ni kimwe mu bituma hacibonekeza igitigiri kinini c'abavyeyi bapfa bikaba byavugiwe mu nama rukokoma igira gatandatu itunganywa n'ishira hamwe ry'abaganga banonosoye kuvura indwara z'abakenyezi uburyo bugera ku miliyoni w'amafaranga y'amanyaburaya nibwo bugiye gutangwa n'igihugu c'Ubufaransa mu mugambi wo kumenyekanisha abanonotsi b'u Burundi ku rwego rwo hejuru bikaba vyashikirijwe n'ujejwe ivy'imigenderanire mu buserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi mu kanya nido ryano makuru. Leta y'u Burundi ngo irakwiye guteza imbere igisata c'ubushakashatsi kugira imbuto zirobanuye z'ibigori zizoze zirakorerwa mu Burundi ivyo ngo vyofasha uko ubukene bw'izo mbuto bugabanuka mu gihe bwibonekeza mu gihugu muri kino gihe n'ivyashikirijwe n'umuhinga mu bijanye n'uburimyi akaba yarabaye n'umushikiranganje ajejwe uburimyi Pierre Claver Nahimana ni nyuma yaho abarimyi b'ibigori bamenyeshereje ko atambuto bariko bararonka muri kino gihe nko ku bigori rero bisabwa muri kino gihe tugezemo ngaha muri kino gihugu yuko haba hariho imbuto zirobanuye zirakunda kubura muri ino minsi ugasanga bagiye kuzirondera hanze bagaca bazana ngaha mugani dushobora kuguma muri ivyo ndivyo kunda kuko kuza minsi yose urasomera imbuto hanze si ikintu coroshe bisaba yuko igihugu co nyene gitangura kwitunganya haba mu bushakashatsi haba mu kugwiza imbuto hamwe mu minsi izoza cyangwa mu myaka izoza Uburundi buba bushobora gukoresha imbuto z'ibigori ndetse n'ibindi biterwa bwo nyene bwarondeye ngaha nyene n'abashakashatsi cyane bagwiza imbuto n'ahandi kenshi na kenshi hari izo mbuto ziva hanze hari uzizana utazipimye neza ugasanga zigutaye mu rudubi byiza rero nuko ubushikiranganje bw'uburi n'ubworozi bworonka uburyo buhagije cyane gose kugira batangure gukora ku icyo kibazo bagitorere inyishu n'ahandi ho mu misiza byo tugora cyane gose ko tubibona igiterwa cy'ibigori barakijukiye cyane kandi cyari gitanguye kuronka umwizero kuba nyagihugu cyane gose turazi neza yuko ubu umwimbu ushobora kuba mwinshi hanyuma bakawuhinguramwo ifu y'ibigori ibikwa bisigura rero yuko muri ino minsi bivugwa yuko imbuto zishobora kubura ugasanga nibyo twari ko turavuga ati umuntu agiye kurondera hanze cyangwa ugasanga ntizishitse ku gihe byozana ingaruka mbi cyane gose bisigura yuko abantu bashobora kwihebura bakabura n'ibyo bafungura. Ubukene bw'abahinga banonosoye ibijanye no kubaga no gufasha abakenyezi bibaruka ni kimwe mu bituma hacibonekeza ibitigiri binini by'abakenyezi bapfa bariko baribaruka bikaba vyashikirijwe n'urongoye ishira hamwe ry'abaganga banonosoye kuvura indwara z'abakenyezi no kuvura indwara zica mu bihimba vyirondoka aho ngubwo bukene bwibonekeza cane hagati mu gihugu bikaba vyamenyeshejwe mu nama rukokoma igira gatandatu itunganywa n'iryo shira hamwe ry'abaganga. Haraho tugira tuti twe turabona yuko twogera tugashika kure ko hariho nk'iyi politike yo kugira ibitaro by'amakomine ntibibe kw'izina bibe ibitaro bikora kubera bibaye kw'izina bitageramwe abakozi ntibeva ngo bifashe sukuja hagati nuko bihojamwe n'abakozi
rero icyo tuba twifuza nuko murabona igihugu cy'iwacu cari gito mugabo ni ukuvuga yuko ata modoka yogenda amasaha 2 cyangwa 3 n'imiburi yibongerera amasaha 4 kugira uve mu Cankuzo ushike Bujumbura uve mu Makamba ushike Bujumbura uve mu Hinga ushike Bujumbura hagati y'amasaha 4 na 5 mugabo nuko tuzi naho kugira uve mu Yinga Ingozi hariho ibitaro bishobora kwashika no kuvuga yuko ubuserukira ubushikirangaje bw'amagara y'abantu yabivuze ariko arishura ibibazo aravuga yuko tugiye kugira intara 5 yuko muri izo ntara 5 hojamwe ibitaro bikwije ibyangombwa byakibimwe nabo baganga babinonosoye gusumba muri byose simvuga ku ruhande rwacu gusa muga muri byose hanyuma twibaze yuko bimaze kuja mu ngiro mu mwaka uza dushobora kuca hazohigira impinduka nk'ubu nko mu mwaka uheze badufatikanije n'aya mashirahamwe y'abaganga banonosoye ubuhinga bwo gufasha ababyeyi n'abaganga banonosoye ubuhinga bwo gukora abantu harabaye novuga amashuri 2 niko novuga canke ibiringo 2 by'amezi 6 tugenda ikiringo kimwe kigafata abaganga 25 urumva mushizemwe abaganga 25 rimwe hama 25 bakurikira numvise yuko hariho n'ikindi kigomba kuzoza vuba tuba twibaza tuti 50 baba baronse ubwo bumenyi barashobora gusahiriza mugabo naho twavuze tuti twaba dushaka yuko bose bava ku ntebe y'ishuri canke bakaja gukora bamaze kuronka ubwo bumenyi ntibirashoboka mugabo navyo mwumvise ko twabishize mu byo twifuza ko vyoba tubyifuza mu gisata cyo kwigisha abaganga kandi twumvise yuko n'ubushikirangaje bw'amagara y'abantu bubifisemo umugambi kugira ngo dushobore kubishira mu ngiro. Amakuru twabateguriye harabandanya uburyo bungana no miliyoni w'amafaranga y'amanyaburaya nibwo buryo bugiye guhabwa igihugu bufashijwe n'igihugu cy'Ubufaransa mu mugambi wiswe Pepsi wo kumenyekanisha abanonotsi b'u Burundi ku rwego rwo hejuru bikaba bimenyeshwa n'ujejwe ivy'imigenderanire mu buserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi ni nyuma y'inkino zo gusiganwa mu Kivunga kuri wa gatandatu zatunganijwe n'ikigo ca kaminuza y'u Burundi cigisha ibijanye n'inkino IEPS ubuserukizi bw'Ubufaransa nishira hamwe ry'urukino rwo gusiganwa mu Burundi n'inkuru tubaza Omer Nduwayo. Ashimira abitabiriye urwo rukino Jules Ganive ajejwe imigenderanire mu buserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi yagarutse cyane ku nkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques ziriko zikinirwa i Paris avuga ko bibanezereza iyo babonye ivyamwa vy'intererano zitangwa n'ubwo buserukizi ati umuriyoni w'amafaranga y'amanyaburaya nibwo buryo butanzwe n'Ubufaransa kugira bukomeze igikogwa. Alors le projet que j'ai évoqué umugambi wo kumenyekanisha abanonotsi witwa Pepsi waratangujwe umaze hafi amezi 2 kandi uzokora mu kiringo c'imyaka 2 no kugira tuduze urugero rw'abanonotsi mu mahiganwa agiye kuza. Champion burundais pour les prochains jeux. Abitabiriye urukino rwo gusiganwa rwa marathon rwateguwe kubwo kwifatanya n'abariko bahiganwa mu Bufaransa bashima ko rubafasha kwipima urugero bagezeko. Kugira ndabasige nta mwenga nakoresheje yanyigishije gose yuko nubundi je nzo kwama nkunda sport kandi biranezeye cyane. J'ai appris sanze ari vyiza gukorera hamwe byari biryoshe cyane. On a partagé, c'était cool. Inkino nk'izo ziba kandi ngirakamaro ku mashirahamwe y'inkino. Celestin Mvutse banka umuhinga mu byo guteza imbere inkino ati kuzitabira n'inkenegwa. Izi nkino mu bisanzwe ziba iyo habaye ikintu kiba kiriko kiraba niho bazitunganya nk'ubu urabona ko hariko harabaho Jeux Olympiques hariya i Paris mu Bufaransa harashobora kubaho n'ikindi kintu hama bagashobora guca bazitegura kugira zifashe
abanonotsi n'abatari abanonotsi guhura bashingiye cyane kuri ca kintu kiba kiriko kiraba ku isi canke mu gihugu nico rero intumbero nyamukuru iyi marathon bavuga ngo marathon pour tous connecter ni marathon ya bose yahamagariwe bose abasanzwe ari abanonotsi n'abatari abanonotsi ivyo rero birafasha cyane mu gutuma abanonotsi bwa mbere babandanya baronka amahirwe yo kwiruka ico byungura amashirahamwe ajejwe urwo rukino nuko aronka amahirwe menshi yo gutunganya amahiganwa. Urwo rukino rwa marathon rwitabiriwe n'abanonotsi barenga 200 muri bo abasore abigeme abagabo n'abagore biruka bamwe ku birometero 5 abandi kuri 10 batanu mu bagabo no mu bagore bakaba aribo batahukanye imidari n'ubushimwe mperekeza. Arakoze Omer Nduwayo bamwe mu ndongozi z'imigambwe mu ntara za Bururi na Rumonge baridoga ko batashikiriwe mu bashigwa mu ntonde z'abagize imigwijejwe amatora mu ntara bagasaba ko mu migwijejwe amatora mu makomine boshikirwa urongoye sepi mu ntara ya Burunga avuga ko ari amategeko azokwisungwa n'inkuru tubaza Jean-Pierre Misago. Bamwe mu bafashe amajambo basavye ko batashikiwe mu gushiraho imigwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu ntara sepi aribo bobanzirizwa ko mu gushiraho imigwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu makomine sesi kugira ngo ntihagire abarenganywa hakiri mu ntango zo gutegura amatora. Abandi basavye gutomorerwa ku vyerekeye impapuro z'umutsindo zisabwa abazoba bagize amasesi ko ari bose bazoba bafise impapuro z'umutsindo za kaminuza canke ko arabagize biro gusa. Hari n'abandi basavye ko ikiringo co gutanga amadosiye co kongerezwa ayo madosiye bakayashikana ku mugwa mukuru wa komine Rumonge mu ntunganyo nshasha kubahaba agaheza gashikanwa muri sepi Burunga ajanywe n'ubujejwe gukurikirana iyo komine mu mugwi sepi Burunga. Ku kibazo c'uko batashikiriwe mu gushiraho amasepi aribo boshigwa imbere, Filemon Nahabandi arongoye sepi Burunga avuga ko amategeko ari azoshigwa imbere abarongoye imigambwe, abarongoye amadini n'amashengero, abarongoye amashirahamwe yigenga, akabasaba kwisunga ivyo bisabwa mu gutanga amazina yabo bipfuza ko bazoshigwa mu masesi. Nayo ku mpapuro z'umutsindo zisabwa abagize sesi, uwarongoye sepi Burunga avuga ko bitomoye neza ko bose babwirizwa kuba bafise impapuro z'umutsindo n'imiburiburi z'uko bamenye umwaka wa kabiri wa kaminuza. Kubipfuza kw'ikiringo co kongerezwa uwarongoye sepi Burunga avuga ko bitoshoboka kandi ko icyatanzwe gikwiye. Nayo amadosiye yabo akaba arongoye imigambwe canke amashirahamwe canke amadini n'amashengero yabarungitse azoyishikanira muri sepi Burunga. Abari muri yo nama baranabajije n'ibindi bibazo barabironkera umuco. Arakoze na mugenzi wacu Jean-Pierre Misago. Mu mugwi w'igihugu jejwe amatora seni bamenyesha ko ubundi atawo kumigwa mu gushigwa kuri izo ntonde. François Bizimana vugira uwo mugwi abasaba kurindira ikizova mu nama zitegekanijwe mu ntara zigize igihugu kubijanye n'ishingwa ry'iyo migwi yo mu makomine. Kwigenekerezo rya 29 igihe abagize iyo migwi sepi baza kurahira bakemera yuko bagiye gutangura ayo mabanga yo kuzotunganya amatora mu ntara. Turiko turasozera inyigisho twabahaye kwigenekerezo ya 31 twaciye tubaha n'ikirangaminsi cingene bagiye gushinga iyo migwi sesi ku rwego rw'amakomine. Twarabibabariye ingene rero twabibabariye rero guhera kwigenekerezo ya 5 hari kuwambe gushika kwigenekerezo rya 10. Igenekerezo rya 10 ntizirage twababariye yuko baca bagira amanama yo kuja inama n'ingingo n'abegwa n'amatora kugira ngo bashobore gushinga iyo migwi ijejwe amatora
mu makomine. Ubu rero ayo manama hamwe hamwe mu ntara ari karaba. Ayo manama yukuja canke yo guca irya nino ingene imigwi sesi yoshingwa mu makomine atandukanye y'u Burundi ko ari 42 hamwe hamwe muri izo ntara ayo manama ari karaba. Ubu rero umbajije uti mbe bizogenda gute? Uko bizogenda uko bazoba babipfunditse bonyene niyo babimenyesha umugwiseni ati ivyo twashitse ko kugira iyo migwi ishingwe nibi aho mu makomine tuzoza tubibashikirize. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera kandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifurije kugira ibihe vyiza.